Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo nitukure Kristo. Bana b'Imana uno munsi hari amajambo nateguye nipfuza ko dusabikanya ariko hari impamvu ndipfuza ko abayumviriza canke kubera hari abantu benshi bari muri Afrika bari mu makamba atandukanye bari mu Burundi mu Rwanda mbona ko nari nkwiye kuvuga nk'itangazo. Rero iryo tangazo ingenda bereka tubanze dusome igisomwa nateguye canke ijambo ry'Imana dusabikanya naryo riri muri Luka ku kigabane cyaho c'icenda kuva ku 10 gushika ku murongo wa 17. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu agaburira abagabo bashika hafi 5,000. Abatumwa bagarutse bamwiganira ivyo bari bakoze vyose, nawe araheza ajana nabo baja ahiherereye amaja mu gisagara citwa Betsayida. Abantu isinzi babimenye baramukurikira, nawe abakiriza yompi abiganira ivyerekeye ubwami bw'Imana, kandi abari bakeneye gukira arabakiza. Butanguye kugoroba bamwe 12 baramwegera bamubwira bati, rekura abo bantu kugira ngo baje mu mihana no mu bigwati bya hafi aho bashobora kuronka indaro n'ibyo kurya, kuko aha turi ni mu gahinga. Yezu nawe arababwira ati, nimubahe mwebwe nyene ibyo bafungura. Nabo bavuga bati, ibyo dufise ntibirenga imikate 5 n'ifi 2, kiretse tugiye kugurira iryo shengero ryose ibyo kurya. Nkako bari nk'abagabo 5,000. Yezu abwira abigishwa biwe ati, bicarike bagire imigwi y'imirongo 5,5. Baca bagira uko barabicarika bose, hanyuma yakira nyamikati 5 na nyafi 2, yerekeje amaso mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abihereza abigishwa ngo babigaburire ishengero. Bararya kandi bose barahaga, ibyo basigaje nabyo baravyegeranya biba ibiseke 12 by'ibimanyu. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluya, amen, alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, rero hari impamvu nateguye iki gisomwa. Maze iminsi nguma mpekaheka kukivuga, kandi hari abo twama tuganira nkakibabwirako. Kubisanzwe iri jambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu agaburira abagabo bashika hafi 5,000. Hari n'ahandi baca bavuga ko yagaburiye abantu 5,000 b'abagabo, abagore n'abana batarimo, kandi abagore n'abana bari bo benshi. Rero iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi ntabwo ndariteguye ku buryo ndazi ko hari abaza kuryoherwa n'isiguro yaryo n'abandi baza kubihirwa n'ibyo nasiguye. Kubisanzwe bana b'Imana, igituma nabiteguye niki, maze iminsi abantu batari bake banyijumbitse. Rero abantu mwumva ko hari abantu baba bumva ko bo kwihambira nyene bakambwira ibintu bakumva ko mpaka ari lazima ndabafashe.
ariko iyo umuntu ababwiye ati ntibikunda ko ndagufasha nanje burya ntacyo mfise noguha, bamubitegera abantu b'Imana. Iri jambo rero ry'umwizero nanje rirafasha. Nzi neza Yezu yagaburiye abantu 5,000 ku mikati 2, ku mikati 5 n'ifi 2, ko atobura ibyo kugaburira. Jewe nanje nibyo bifasha. Nzi neza ko Yezu mwaba abantu 5,000 abagore n'abana batarimo, ndazi neza ko nibyanje biba birimo. Igikuru nugucira bugufi Yezu, suko kurara ubusa canke kwiriga ubusa, ari uko Yezu yatwibagiye canke atatubona, abatubona, ariko hari ibintu bidusaba kwihangana. Reka rero tugende dusigura kimwe kimwe, mugabo hasa hari ibyo ntatindako, kuko igikuru nuko kandi ntaraja no muri byinshi. Nagira mbwire abantu abatiza telefone abandi canke se abo tuvugana bakoresheje amatelefone yabo, sinzosubira kumviriza ama audio, kubera kweri ama audio ni menshi bana b'Imana. Nanje niko ndababwira ati ndonka ama audio menshi, ndonka ama message menshi, gutyo ndashobora kumara indwi zirenga 2-3 ntarayumviriza. Bamwe mugashavura, harabandi muca mugira ama left, kandi mukumumenga murampimye, ariko burya ntimuba muriko murahima jewe. Oya, bamuraba ingene tugomba kwitwara mu bintu by'Imana, ntabwo tukwiye guhimana. Rero iyo ndakubwiye ati jewe ntibikunda, tegera ivyo. Burya abantu b'Imana, abantu muri Afrika, muzi ko abantu bose bari mu bihugu byo hanze arabakire, kandi muzi ko amafaranga tuyatora mu ibarabara canke dufise ahantu tuza turayamura ku biti. Siko bimeze. Uko muzi ko mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Afrika hari aba bose barenganye, hari n'abakene, niko nino bimeze. Nino hari abakene, hari abarenganya bakize byakwiye, n'abandi bafise ingorane. Hari n'abarara mu mabarabara, yewe n'abagore canke abana babura n'amazi yo kuryamamo. No mu Barundi n'Abanyafrika benshi ubu barimo. Rero mube mureka gutegana imitego no kubwirana nabi, ugasanga umuntu ariko arantega imisi, ugasanga umuntu yarungitse audio zipora ndagowe, mukozi w'Imana raba icyo wokora, Imana nigukoreshe, nukuri nakubwira ati burya rero jewe ntacyo fise. Ba untegera uko nyene, upfumu ntukiraho ntumva, mugabo reke kuntega imisi cyangwa uri kurambwira untera gahinda ugira iki, kubera nanje ndafise ibibazo byanje. Nanje ndafise ibibazo byanje. Nujya wundi uri kurabwira ibibazo umubwira nabi cyangwa ugira iki, kuko nzi benshi tuvugana abona ni telefone ati Yesu we, ama telefone yo muri Afrika amaze kudutukura imitima. Ese iyo mubona abantu muri mu matongo, murima, muri mu mazu yanyu, mutariha amazi, mutariha amatara, mutariha amatara nindashaka ku munyafrika mu nzu, ariko amazi benshi ntibayariha, kiretse abari mu bisagara. Tariha amazi, musenyi uko mubonye, mukazi cyane uko mubonye, bamushima n'ibyo bana b'Imana. Nihuse rero reka turabe ingene Yezu yagaburiye aba bantu, nawe ugira umwizero wo kumva ko Yezu afise ibyawe, ibyiwawe Yezu arabifise. Twese duhanze amaso Yezu Kristo. Hari igihe bamwe baba bumva bose ari igihano kwa Yezu, ariko wowe nturi Yezu kandi nturi Imana ngo ube wompana, canke ngo wumve ko ibyo uri uransabirira bica binshikako. Oya, nibyo nshikako ntabwo byoba ari kubera wewe, ni kubera ko Imana iba yaretse ngo duce mu bigeragezo. Ibigeragezo ntibiba mu Banyafrika gusa canke mu Burundi,
ibigeragezo biri kwisi hose, kandi ibigeragezo biba bishika no kuba bose n'abantu barenganye birabashikako. Tuze rero turarindira twihanganye. Rero nagira ndababwire muri beshi naho jewe noronka ikintu ufashisha umuntu, sinokwira abantu bose. Bamwe harabambwira ko mwaguze ibibanza mukeneye amahera yo kubaka, ndabaterere kubaka. Harabambwira ko babirukanye mu nzu mukeneye amahera yo kurihirwa inzu. Harabambwira ko abana babirukanye kw'ishure mukeneye amahera yo kurihira abana. Harabambwira ko bamwe mwapfungiwe mu bitaro cyangwa se muri mu bitaro. Ni byinshi cyane bantu b'Imana, ni muri beshi cyane. Umva ndanababwire, Yezu yashatse ko ndagukorera ikintu, ntabwo ari wowe worinda kuzubyuka unterefona canke unyandikira amawodiyo agasakisaki warabonye ko ntayibonye se bite amatelefone ya buri mwanya. Nukuri nimugezaho Imana yashatse. Iyo Imana yabishatse iramuza n'abantu batagira na telefone bigacamo. Rero nukuriza muragezaho, muze muraraba kandi muze mutegereza Imana mwihanganye. Ibigeragezo si bya wowe gusa, si wowe wumva ko ibyo bigeragezo uri kuracamo hariho n'ababikurusha. Nakubwiye hariho abantu batagira n'amatelefone, bambunde bahonyore batagira telefone, ariko Imana yabishatse iraduhuza. Muri make rero narondogoye mugabo igisoma nyene nateguye n'iki kivuga ngo Yezu agaburira abagabo bashika hafi 5,000. Akarongo ka 10 kavuga ngo abatumwa bagarutse bamwiganira ibyo bari bakoze byose, nawe araheza ajana nabo baja ahiherereye amaja mu gisagara citwa Betsaida. 11 haravuga ngo abantu isinzi babimenye baramukurikira, nawe abakiriza yompi abiganira ibyerekeye ubwami bw'Imana, kandi abari bakeneye gukira arabakiza. Aka karongo ka 10 ko twogahagarara ko abantu isinzi barakurikiye Yezu nawe abiganira iby'ubwami bw'Imana. Rero tureka guhahamira iby'isi, duhahamire iby'ubwami bw'Imana. Bumviriza Yezu Kristo abiganira iby'ubwami bw'Imana. Haleluya, amen. Bantu b'Imana ntimushavurire, mwumve ko ibyo ndiko ndababwira n'ukuri. Aho 12 hakavuga ngo butanguye kugoroba bamwe 12 baramwegera bamubwira bati, rekura abo bantu kugira ngo baje mu mihana no mu bigwati bya hafi, aho bashobora kuronka indaro n'ibyo kurya, kuko aha turi ni mu gahinga. Bantu b'Imana, abigishwa ba Yezu babwiye Yezu narekura abantu bagende mu mihana batahe, abandi barondera amahoteli yo kuryamamwo, abandi bagende kwaka indaro, abandi barondera ibyo bajya, kuko aho bari hari mu gahinga, aho basanga Yezu abaryoherwa no kumviriza ijambo ry'Imana Yezu Kristo ariko arabashikiriza. Ntabwo bari biteze ko Yezu aza kubagaburira imikate, ntabwo bari mugabo baranezerwa no kumva ijambo ry'Imana. Yezu Kristo akababwira iby'ubwami bw'Imana, bakabikurikira, bakumva ntibotaha, bakumva borara haraye. Haleluya, amen. 13 hakavuga ngo Yezu nawe arababwira ati, nimubahe mwebwe nyene ibyo bafungura. Yezu abwira abigishwa biwe ngo bagaburira abo bantu babaha ibyo bafungura. Nabo bavuga bati, ibyo dufise ntibirenga imikate 5 n'ifi 2, kiretse
tugiye kugurira iryo shengero byose ibyo kurya. Babwiye Yezu ko bafise ifi 5, bafise imikati 5 n'ifi 2. Ati nitworonka ibyo tubakwiza. Ati kiretse uduhaye uruhusha tukagerageza tukaja mu mahoteli no mu mashoko tukarondera ibyo dushobora kubasaranganya. 14 hanyuma 14 nkako bari nk'abagabo 5,000 Yezu abwira abigishwa biwe ati bicarike bagire imigwi ya 50. Yezu yabwiye abigishwa biwe kwicarika abantu bagira imigwi 50. Baca bagira uko barabicarika bose. Hanyuma yakira ya mikati 5 na nyafi 2 yerekeje amaso mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abihereza abigishwa ngo babigaburire ishengero. Aleluya, amen. Aha ndumva twohateba ko bana b'Imana. Yezu yabwiye abigishwa biwe ngo bicarike abantu ku migwi 50. Hari n'ahantu usanga bamwe bagiye bicarika 100, ariko hano batubwiye ngo babicarika abantu 50. Kandi ngo bari abagabo barenga 5,000. Byonyene gusa abagabo 5,000, abagore n'abana batarimo ibaze. Barabicarika kwiyo migwi. Yezu Kristu ngo arabihezagira, hanyuma abihabigisha wabiwe ngo babihezagire, ngo babigaburire iyo sinzi ry'abantu. Ya mikate 5 na zafi 2. Gute wowe wibaza ko wowe gwawe bitarimo? Nta wundi muntu yoronka ibyo kwiza abantu ngo banezerwe bose usibye Yezu Kristu gusa. Abigishwa ba Yezu bwiwe yarabwiye ati nimubagaburire namwe. Nabati aba bantu bose twebwe tworonka ibyo tubagaburira. Kiretse uturekuye tugakora mu isaho kumbure, umurazi ko bari bafise isaho kandi yacungwa na Yuda, bari bazi ko harimo amahera kandi koko bari bayafise. Yuda ntiyari bwahemuke, baratubwira muko bari 12. Rero bari kugerageza kugura ibyari hafi aho, mugabo Yezu arabihezagira, arabigwiza. Nshuti zanje, Yezu arabigwiza. Jewe Paul Musabyikazi w'Imana nzima, nzi neza ko iby'iwanje biva mu ijuru kandi Yezu ariwe yamabimpa. Nanje ntimukumve ngo mvugira ngaha hantu canke ngo mwumve ngo ndi mu bihugu byateye imbere ngo ndi buraya. Bantu b'Imana, nanje rega hari gihe mpangayika. Ese burya urazi kubona ushobora kugira fagitire ugasanga waracerewe kuyiriha kubera uburyo buke wowe ufise, canke ugasanga hari ibintu runaka wacereje mu nzu kandi witwa ngo uri mu bihugu biteye imbere? Biriho rero kandi nanje byaba bishikako. Ndazi bamwe mushobora kubyumva canke ntimubyumve, ariko mwumve ko abantu bose bari hanze b'Abanyafrika ntabwo uko mwiyumvira ko umuhamagara ngo zana, bamwe bayita makoroka, abandi sinzi ukuntu numva bama babivuga bayatanziriye. Siko boca baronka ibyo babaha abantu b'Imana. Rero jewe uyu munsi navuze umenga ndarakaye kubera mw'iyi minsi abantu bameze nk'abandakaje pe. Nkagerageza gutakambira Yezu, ni Yezu nukuri raba nawe nk'ima isazu uyu muntu yanyandikiye. Yezu ibi bantu b'Imana, bamwe mwumva ko umuntu akubwiye ati burya ntacyo ufise. Hari nabo mbeba nkasigurira mugabo ama message, ama telefone. Ubu rero twavuganye ntabwo nzosubira kumviriza ama audio aje nzoza ndayafuta
ngiye kwestera telefone ku buryo amawodi azozaza aca yisiba ntarinda kuyaraba kubera byageze aho bindenga. Ariko ikintu kimwe, muntu ufise ikibazo cy'ubugwayi wipfuza ko dufashanya gusenga, wandike message uvuga uti mukozi w'Imana, umwana wanje aragwaye, cyangwa se Zipora, umwana wanje aragwaye kunuku nagira ndagusabe dufashanye gusenga. Nanje namanherereza amasengesho, uce wandika izina ry'uwo mwana agwaye canke ryawe, we mama ugwaye canke umupapa ugwaye, unyandikira izina. Ibyo gusa ntibikenewe kunyishuza, kuko bantu b'Imana umva ndababwira, nimureke kuzamuragira ibigirwamana abakozi b'Imana, kuko hariho nk'abantu usanga bumva neza nyene tuje kuri telefone dusengere kuri telefone, yumve ko ibyo ntibiba bikenewe bantu b'Imana. Nje unyandikiye izina, nama nandika mu makaye, nkaja no muri chapelle amazina nkayashira n'imbere ya chapelle, muri imbere yaho nshengereye Yezu Kristo mu Karisiya, nkashiraho nkazana yadondagura. Rero unyandikiye izina, nzoza mvuga iryo zina, ntibikenewe kunyishuza, ntibikenewe, kuko nama ndababwira utisengeye ntuze wumve ngo ujya muntu wahaye umutwaro ngo azogusengera niho bizemera. Oya, bikora iyo twese dufatanije, twese rero dufashanye, niwa nk'uwo mutwaro umenye uti nanje ndi ku mavi. Rero uko niko bimeze. Nayo ubundi jewe arabavuga ko mwaguze ibibanza canka ab'inzu batanguye kubaka zikaba zigeze hagati, Yesu urumva ari ibintu bindenga nyene, nkumva bimwe nkaduka nkatwenga, nkavuga none nk'aba bantu bite byabo ibintu nk'ibi. Reka tumarire kuri aka karongo ka 17 kavuga ngo barajya kandi bose barahaga, ibyo basigaje nabyo barabyegeranya, biba ibiseke 12 by'ibimanyu. Iyo uri kurasenga rero uzazubwira Yezu ati Yezu, muri bya biseke 10 byasigara, ndazi neza ko ufise aho wabiteretse kandi bicyuzuye, kora mu giseke kimwe canke kora mu nanjumpe. Yeza bantu b'Imana, nta wundi muntu wo kugutabara atari Yezu Kristo. None Yezu, abigishwa ba Yezu nibo bagaburiye aba bantu? Oya, Yezu Kristo niwe yagaburiye abo bantu. Nanje Zipora umukozi w'Imana cyangwa umusabyi w'Imana, ntabwo naronka ibintu ndabakwiza bantu uko muba muri ko murantelefona canke mumbwira ingorane mufise. Oya, umva nababwire, njewe burya nimubona nababwire, ndashima Yezu kuko aranyigaragariza muri byinshi. Burya Eklezia Gatolika, haleluya, umukama akomeza yihezagira, iyo atabari nayo aho ngeze biba bimeze nabi. Jewe ngaha muri Australia, Eklezia Gatolika niyirihira amashuri abana banje, niyo rimwe rimwe ibagurira n'impunzu. Kubera iki jewe nta kazi nkora, nama ndababwira ko jewe sifise akazi. Rero ngaha udafise akazi ni kindi kintu, ntabwo wotungwa n'amahera uhamba n'abagira neza ngo wumve ko ari amahera akwiye yofasha umuntu. Kera byaranashoboka mugabo ubu biragoye, isi yose murabona ibintu byose byarazimbye birazimba. Ndasaba rero iyi audio nyimba bama banduka bazoyumva, ntabyo nzi, niwe nayumva ari uwagutiye telefone kugira antukireko canke azarandondera akambwira ibibazo byiwe, harimo n'ibintu byo gushira isoni ugatuka umuntu mutanazinanye. Nukuri muze muragezaho mwongere mu bibatangarize ati yaravuze ko atagishaka ama message ari mu bitutsi canke yo gutegana iminsi, kuko naho ntega iminsi nturi Imana, abantu b'Imana, bantu muzi ko ibyo bintu
tubizinanye ko mugezaho rero umukama Imana bampezagirire mwese kandi ntiturakarirane ntidushavuranire mu vyakire nkuko nanje nama ndavyakira kuko ndazi ndabyihanganira igihe kirekire. Hari igihe nigeze kubitangaza nk'uku kandi koko byari byahagarariye. N'ubu rero bibaye ngombwa ko nongera kuvuga. Rero dusenge, twumvirize ijambo ry'Imana, twumvirize Yezu, tutitaye ku by'isi, tutitaye kubona ngo nuko naka ngo ari buraya canke naka akize ngo ntampaye ngo aragahura n'ibiki. Yezu mwami we, nukuri twige mu bukene dufise, ubuzima tubayemo tububemo tudatukana, twihanganiranira. Nicyo Yezu ashaka. Senga, takambira Yezu, niwe wenyene wo gukemura ikibazo cyawe. Ntiwizere umwana w'umuntu, izere Yezu Kristo. Nanje nubwo nizera ko ari abangirira neza, ariko amaso yanjye ndayahanze Yezu Kristo. Niwe nzi ko ashobora kuntabara mu bibazo byose. Kandi hari bindenga nkabona umenga nawe yanyirengagije, ariko nkagaruka nkamenya ntoya iyi ni shitani n'ikiranci intege. Rero gutsinda satani no gusenga, nukumva ijambo ry'Imana ukaryisomera ukarizirikana. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.